urakaza neza mu isi y'ubwibone, urakaza neza mu isi y'abishushanya. Aha ni kuri Intsinzi Motivation. Umukobwa iyo akunda kubona message zirenga 50 zinjira muri telefone yiwe ku munsi zivuye ku bahungu bamubwira ko ari mwiza, atambuka neza, atwenga neza, afite taye nziza, ibisusu biteye neza, amaso meza, avuga neza, aganira neza, biratuma agira ubwibone akibaza ko bose babimubwira mu rukundo, kandi bamwe n'agahemo kaba karimo, abandi kuba ari gushaka kumwiyegereza ngo bamusomore bakoresheje urugero rw'urukundo. Ararengana bakamusifura, bakamwitegereza agahindukira kwiraba yibaza ko bamukunze naho shwi. Umuhungu amaze kubona ubusamazi buri mu mukobwa ntashigwa atageze ku ihangiro ryo kuryamana nawe. Ushima iyo umukobwa umuhakaniye acagenda agututse ko ari ndaya, uri ndaya kandi mutararyamanye. Ikizomukumenyesha nyamuhungu akikwandikira mukobwa ntatiba kukubwira ko yagukunze kandi yifuza ko mubonana vuba, kuko yumva umutima udatekanye kuba mutarabonana. Akubwira ibijyanye na sex gusa, nta kindi kiyago uzomwumvana, nta makuru yawe aba yitayeho kumenya. Akubwira ko wanse kuja kumuraba azobabara kuko batobaho atakubona. Ati niwe mukobwa wa mbere mbonye ku isi nzima, nkumva umutima uranteye, bisigura ko ari we wanje nari narabuze mu buzima ngo umpoze amarira abandi banteye kumpemukira. Umukobwa w'indangare akibona ivyo ahita yibwira ngo ndaronsa umugabo. Kumbe ntamenye ko hari abahungu bagenzwa no kurondera ibisamare, kandi umwemereye uzoryamana kuko umunezero wiwe ari uwo nyene. Si abahungu bose batwandikira ngo nuko badukunze, oya. Bibaye byinshi reka ngeze ngaha baca umugani mu Kirundi, ubwira wumva n'umwana w'umurundi, kandi bibwirwa byinshi bikumva bene nabyo, kandi umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Ngarukirije ngaha ndagusaba gukora subscribe kuri Intsinzi Motivation, ndetse unasangize ibiganiro dukora. Dushimira mwe mwese mudahwema kwanya nacu umunsi ku wundi, ndetse abarenga 18 badukurikirana kuri uno rubuga. Tuvuga ati respect for you.